napanze no munsi gira habaye nakubari nakubwiye hose ariko kwera Imana yari yampaye amahirwe ndatwarinda byaye umwana yafuye biciye bigutuma kuzubira kuri ya mukobwa kandi nyene nasubiye hehe nasubiye kujya mukobwa cyane nasubiye gutwara kuzana umwana wanje sinawe urantuye ehera nabaninda igiyeyo menga ari mukepera cyayiterera hanze nabantu bona ari imyaka aho tumaranye bari kumubyara inkamana nkaba batatu nuwara naniteze havuse ikiziga je ngiye kuzanira umwana wanje sinogumba ngahaje atamwana afise birakunda vyivyo oya Sheni. Tuka none rega wajyambye umaze umwanya muri mutura. Byo kuza kunonera icyayi rega numva. Narasyaje. Ariyo ngeso kuryamira wize sinziza. Ana. Mose wananze kuvyuka. Nanumva nyene umengo ikiro ryaheze je nabonye gukangura umengo nobanda kugora. Mashize cyane tuganira. Kurijanye. Ne burigiye ibintu nari kubujije kuzo turaganira muri kuna na telefone. Basi sinasubiye se. Ameze cyane tuganira. Ibikisha. Ne nawe nabizi kujirika ibintu. Nani shiri amatungo unagutwara kikweye washimiriza kurya ibintu by'ibyavu buri gihe umbaje ico kibazo umva kiramboa sana yene nkumva nyine umengo uratenda uranishije n'umuntu nkubu narinzi basi uje uzindutse umpekera ariko ndabi unzanye muri stress shero yawe akanza baje ngenda muri sibasha guhanda nari kurantanda nari umusitari bwakwishishije bambizo yenda ubwiye ndashaka kumenya tuganire nyene n'abantu nyene bari mu nzu bari babiri cyangwa kumenya cyangwa kuberasi ikibazo cyafise ikibazo ibintu n'ibyo wanje n'ibyo wawe ese nje kumenya mu bintu navyo byavu cyangwa nta burenganzira ndagufise uburenganzira simvuze ko ata burenganzira ufise ko urabumfise ko
mugabo ubimenye bitwa kubimenya no kutabimenya wewe bigutwaye iki je nkine kubimenya cyangwa ngire ko hariho ubundi muntu ugenda kubibwira inde abahabara ndabazi ni uri mu matelefone yawe barakari wewe uratamwe kunyagiriza abahabara ndabikwagirije nyine kandi ntikarivyo nejo ntaja mu biza mu rugo nta na rimwe none cyako jesi nuko no umva ingorane ufise ingorane ihagaze wewe narakubwiye tekereza sivyo kandi ibintu bimaze kinini ntabikubwiye na uzoca wabukana navyo bizoba kuva na kera ntacyo twahishanya twarabwizanya ukuri kandi waranyumviriza ariko ibintu ngene byahindutse kuva aho ubereye umugabo wanje sinzi iyo wabikuye ega wowe uracamfata nkaho umengo jewe ndacari mutonya wawe uracamfata nkaho umengo ni musaza kandi bizina neza ko uje tubanye nawe nk'umugore n'umugabo Junior oya ibintu je nabirambiwe urabuzanye yenda kubaza ngo iki n'ikindi utanguye kurira none ngaho igishapuje ngaho kiri Junior sasa kumenya ibintu byapfuye ahubwo ufise ari hafi mbe jewe namaze igihe njyama n'ifusi ishuka yiwanje nawe wifuka gwawe umbwira ngo nuranyakira ko ntateye induru ko ntaretse Junior utari ngombwa urumva rero we birasiba ngombwa yuko wokwihangana imere kubimenya kandi narambiwe aho kana data waho kana ugende usubire kuba hariya twakuriye ntuhafi mwabira bitoba ndofuma subira kunje mba mu bintu nazi urumva rero ngaho uratangiye bwabo n'ubisiriye okay sorry sivyo sorry sivyo Junior Jendase sorry ndagurika sivyo ndakuzalika sivyo Lakini tu sana ndio Ana ni sawa. Ibyo ni sawa. Yabitetse. Ibyo wari mu kimuntu. Kari ntirangi gatoya. Hama Betty. Hari ikintu mumashaka kubaza none ivyo wawe n'urya mugabo bimeze gute? Aho kiraho ibyo byaraheze nawe acana ngo kuguma ndabimubaza natanyishura narayimenye nyene natekereje. None wowe Betty, reka kubimubaza gute? None Ana. None urancanga. Mwandi umwe umbwira ngo ndabimubaze. Uwundi naho ngo njye amafaranga ngo nicare ntuzi. Ubu nawe ko urambwira ngo ndabimubaze. Ane cyo nifikunda ubu byaraheze narabyimuje. Ibyo tuvyihoza nk'iby'iwanyu kuko ni mu abagore n'abagabo. Amashanga ndabutero. Ije yejo ndabimubaze. Cyangwa niririsha ndabibaze ko yobinyishura. Arananara. Ujya. Ashambwe ngaranze nese twize kakata. Bigeje nawe yanzaniye ifunguzo rw'iduka. Nanje narakabutse uyeni. Ejo nzotangura ngere.
turatugana twirwana nta kibazo uzakaguma ngaha. wanze ndakuronderera umukozi kuko aya ntabyo kuza turicara mu makara mahera umugani wawe yarabonetse. Umugabo wawe arafite amahera. Ahubwo sha uvuze ikibazo cy'umukozi hari umuntu inzi ashaka akazi. Ubona ko tutuciye tumuzana akaba ari waza arasigara ngaha twe tukaza turirigwira mu isoko. Urabona umwizeye nta kibazo. Hama Betty, jewe ujya ngoma ndakubaza. Ndashaka umbwire no kugeza nisa nta muntu n'umwe urakeka yo baraguhaye uburozi ujya musi wa mariage. Ana icyo kintu cyabiteranye byabaye. Ndashaka kubona ndakeka nyine ko naba narabiriye kujya mugenzi wa June. Uko yazi yuko nawe utetse mwiri wawe sinigera ndahari. Gusa ifana na neye kwa Shadi. Sinokubwira ko niyo yankozeho kweli. Shadi nyene urumva nyene kuri sirikari we. Cyane gose nyanjye nyine kuko nta handi nokeka nta handi. Kandi Shadi n'umuntu mubi. Ubwo abantu ni hataye sinokeka ariko pari ariho yondoka. Sirinde rimwe akagambane. None Betty, aho waraganiriye n'umugabo wawe. Ana, jine wamaraye mubwiye ariko yaciye azana agatima ko gushaka kwihorera. Nanjye kwihorera sindabishaka. Nimba ibi byabaye byarabaye byaraheze. Umugabo wawe nyene yarahindutse yabikora wa mukobwa. Ahubwo nyene yiti wanze. Sawa turasubira ndetse gusoma. Sawa ndakubarira mejeje. Woba wifuza kugendera mu modoka nziza kandi zimbutse kugura imodoka mu Buyapani no muri Korea egera Babel Autocar Exporter barabigufashamwo. Nimba ufise indoto zo kugendera mu modoka nka Subaru, Toyota, Nissan, Mercedes Benz n'izindi nyinshi, tutibagiye na vya biduga binini vya rutura nka Scania, Actros, Axor, Fuso, Kenta, Babel Autocar Exporter. Iyi nyinshi y'indoto zawe. Wifuza ibindi bisobanuro twandikire kuri guteranya 257 68 93 96 59. Abashaka kuturondera kuri WhatsApp naho ni guteranya 257 75 41 58 52. Babel Autocar Exporter yiguhagara n'imisi 55 ukaburosa umuduga wawe. Wow! Twese hamwe muri Babel Autocar Exporter twirongera imiduga myiza cyane. Sherry! Oui. Sai telefone ngabo. Andari bageni. Haya. Senta gihe. Ndawo kintu. Wabere umunsi. Urakoze. Shere hama. N'umunsi nashobora kutaza gutora. Oye. Ndaza gufatirwa gatonya gusa. Ndakumukira umushoferi aza gutora. Sawa sanasi kutia. Ngo gitansize. Bye. Bye. Eh. Betty. Betty. Sawa. Makuru y'imisi. Mezi. Nakuci nyikora n'ibiki. Warahindutse? Ni hatari shani nikuranze. Natari kwezi. Badi ngene nakurondeye nka uriyo wagiye. Kumbe wibereye ino. Sigamba ngaho. Muri quartier atavyo narinze.
basha hariho nama misi yose ariko nari maze igihe narakurondeye narakubutse. ndondera kuva ryari ndondera Naraje ntahandi mwahora mubasanga mwarimutse. none mwashaka None ko ivyo twavuganye nashaka ndakubaze kuvyo nakubwiye numve ngene bimeze. ufise umugabo Umugabo none waruzi ko wataye miyarara batazoza kundondera eka sinagutaye. eh Hajya kwara kugushimisha kugira ndabe yuko umutima wawe wohinduka. Numbwiye ngo uri ku mugabo. niba shaka ntabwo umwana wanje habanje inze kubi wawe umwana wanje naramutanze Eka ntiwari kumutanga. Twari kumurerana basi kubera nakubwiye ndiko ndagutestinga ndabe ko bimeze. Nawe tubifata nka seri. nawe waranyiyeretse narakubonye bega hajya junior yaza hagusaba amaheruka yamwima wifuza ko nguma njyamye kuri kijya gitanda wibaza amakuru yose sindayafise Kivyo ntavyo narinzi narinzi karimwe arampenda. ariko araguhenda kazi mutigeze uzabasi kurungurukura reka rukuri Kandi harinze ho rugwariye. nawe warataye baratora Mbeko numva ngusigaye bana musazawe. Kupe hajya hose twakundana. Twakundana umpenda ngo ni musazawe canke yari umugabo wawe. umva ye navyo kuntu kabirimwo Urasugutuka ubu birazwi. Muhinga yose nta numwe atabizi. n'umugabo wanje si musaza wanje Beti abana na musaza wiwe. Ni wamubereye umugabo. umviza twubahane basi kwico kintu siko nimba byarabaye ubwa mbere musaza wanje ubu n'umugabo wanje Ahubwo ubwe rero n'umupadiri yabakoresheje iyo mariage yanyu. Nawe araraba neza ubu nkeka harasa. Imikoshi yahereye hajya nyene. Marangu urapfuye. Marangu uri muri koma. Nawe nguzopfa mugize imigisha ubana na musazawe. N'imikoshi niho muyikura. abindi wovuga Kanigenda kwese.